Ndabahaye mwiriwe mwaramutse bakunzi ba BDI Info, especially ku bantu badukurikirana sanzwe badukurikirana bari mu bibanza canke mu bihugu bitandukanye. Ndabakunda cyane. Uyu munsi nka BDI Info musanzwe mubizi yuko kenshi dukunda gutanga information ku buzima bw'abarundi n'abarundi kazi bari mu Burundi no mu mahanga. Cyane cyane tugaterera n'ivyiyumviro ku gihugu cy'u Burundi byaba bishobora kugira ico byungura muri development. Murakoze cyane. Umunsi nkene ko tuyaga ku kibazo cy'umupeti bita Beryl Chris. Beryl Chris musanzwe umuzi yashoboka sanga ni wari umuzi. Ndaza kubacira mu ncamake ku buzima bwiwiwe. Uno munsi Beryl Chris oduha taravuga Beryl Chris ari mu mpimba ku Musaga mukamazi. Ivyo yagirijwe nivyo nkene ko tuyagako. Ntarandiye rero yashoboka sanga uri mushasha kuri no channel. Ndagusaba gukora subscribe. Eka mbere uze kongera no kugira partage kuko buno butuma nkene ndabwerekeze ku bucamanza mu bitubutabera nongenda nabwerekeze ku muryango wamufungishije nongenda bwerekeze no kubajene bagenzi bacu. Beryl Chris ku batamuzi rero kubuzima bwiwiwe n'umupeti Jewens twakuranye twiganye ndamuzi comportement ziwiwe ariko ivyo yagirijwe yuko yateye inda kubera benshi nako Prito yagirijwe yuko yafashe ku nguvu umwana ari munsi y'imyaka 18 canke yaryamanye n'umwana ari munsi y'imyaka 18. Benshi rero byarabatangaje na cyane ku bantu bari basanzwe bamuzi ujya mu peti. Nka jewe natangaye cyane, natangaye kuba numvise yuko Beryl Chris yoba yaryamanye canke yafashe ku nguvu umwana ari munsi y'imyaka 18. Byarambabaje cyane. Umugabo catangura ndamedita nuko Beryl Chris je ndamuzi jana kwijana ivyo bintu byamushikiye bigenze gute kubijya bintu by'abakobwa atavyazi. Beryl Chris nk'umuntu yakunda gukora ibiganiro by'ama drip check avuga neza na neza yuko mu Burundi atawundi muntu ashobora kwambara nkuko yambara cyangwa ashobora kugira amafaranga nka afise cyane mu runganwe haba mu bastare eka n'abajene. Abantu nk'abajya mu bihugu bitandukanye kenshi baba bahari ariko ntibafungwa mu gihe atarenza akarinda. Bajya abakora ama drip check mu bihugu byabyo byose barahari kandi ntubimuhora numutuka ko umuntu akora drip check nyino shati namba ashobora kukubarira yuko ayiguriye muri Amerika kandi yayiguze mu mutumba. Muriko murantaho yayiguze muri baro yayiguze mu Ruvumera. Drip check rero benshi baguma bumva canjana kuri ya muryango baguma bumva Beryl Chris ari n'amahera. Beryl Chris ari n'amahera baci yamutegera ku mukobwa wabo. Impamvu mvuze uko je ndibaza yuko bijya bintu bamwagirije nujya mukobwa arabifisemo uruhara ni diri yakinye kugira babarabu kuntu bojya ko basi kuri za miliyoni. Aziko Beryl Chris yavuga ko afise ama miliyoni ari ku mabanki n'andi ari mu bibanza bitandukanye. Ashuka sanga baravye ati na ino Chris ari mu Burundi dukora itiri tabukuntu twojya ko basi na makeyi n'umuliyoni. Umuntu afise 100 miliyoni mu miliyoneri tigizwe kuyajyako. Baramukinye kidiri kuko ku mukobwa bamwagije yuko yaryamanye nawe atarakwiza imyaka. Niyo abana usanga bavukiye ngaha mu ntuzeye mu gisyo. Abana mu gisyo namwe urabazi cyane n'abakobwa n'abaguruguru bakura baragumutse. Cyahoza akanyosha nibirara. Nimba rero baramutwara kumupimisha umunsi nyene yamwagiriza bakamutwara kumupimisha bugasanga nuko cyaraguze. Mbabarire. Baciye babona yuko umenga neza na neza Beryl Chris niwe yishe. Shizemo igihiri. Kumbe bari basanzwe nyene bagomba kumujya amafaranga. Mu gisagara hari abantu bataze gufinata. Jere nk'ubutuma ngoma ntange ku muntu cyane ku muvyeyi yahagarariye ujya mukobwa cyangwa muvyeyi wiwe cyangwa umuntu ari wese yari involved muri bijya bintu ashigikiye uruhande rujya mukobwa cyangwa abacamanza bamucirira urubanza. Neza na neza bararyama bakicara bakumva bari free mu mutima mu gihe bafungishize umuntu w'inzira karengane akabafunzwe yagirizwe no munsi gushika no munsi nta muntu umwe aramenya ati Beryl Chris mbega azomara y'imyaka ingahe yashira urubanza rungana gute.
nuno munsi bicaye boneka neza na neza yuko bakirindiriye ya mafaranga za miliyoni avuga ati inge nkure ko dukeye ndabahe amasoke ndabare yuko ajya amafaranga atarayiwe nshuti yanje ujya mu peti yashobora kugenda akakota n'amahera je ndamuzi ashobora kugenda agakota n'amafaranga akemera akakota nimbe ari umuliyoni cyangwa miliyoni 5 akavuga ati bro Jeff manda guhakwa ndakise nkanimire ndazitwara nyene kuno nyene amankorere ko ikiganiro cy'uwanje hama ndagusubiza nimba ndaguha 20 cyangwa 50 cyangwa 30 nazimana n'amasaha nimba ari 10 ayo bumvikana yo nibo baba bayazi abandi bantu rero bajya nabo bashaye fata kumenga ni serious business babona ko umenga ujya mu peti yamufungishije yazo hapa hanyura ko dukeyi abahe murakumbura mugira impuhwe mugira ikigongwe kuko uno munsi ubuzima bayeho nizere nimba ari ukwiga nimba ari lesson yarize ibintu bikomeye cyane cyane ku buzima murabereye kuntu baraba kuntu bamutezurira arekugwe kuko ubuzima bwo muri prison buragoye kandi nongere ntere nakamo kuba jeune bato bakeneye nko kumufasha hari ama nimero maze iminsi mbona arengana ku mbuga ngurukana bumenyi mbere no bitakoresha umwanya ari ya postinze ejo guhere ejo gushika no munsi bavuga yuko tarike 5 bazaba bagiye kuraba abaririmbyi bagenzi babo bafungiwe mu busho butandukanye baraba ukuntu bo bashikako ni ikintu ciza ni nimero bazishizeko ari cyo ukeneye guterera ku buzima bw'ujya mu peti nukuri no basaba yuko mugisho muterereye kuko murabizi kijya camuguye ko ni nkuko nanje congwako canke we kikagugwako ni ibintu mu buzima niko babimeze ariko jewe kubganje ndabona neza na neza yuko bamutezuriye bakamugira imbabazi bakamurekura akarekugwa kuko bijya bamwagije byo byaragaragaye neza na neza ko ari amafaranga bari bamuronderako kugira barabe ukuntu boyajyako hama ikindi naco ngene kubwira abajeni bagenzi bacu hari apeti barose udufaranga dukeyi karonko duhera kabona twakwiye 5 miliyo cyangwa 3 miliyo cyangwa 10 miliyo tuze bu cyangwa yadukora imyaka n'iyindi aca shika ngaho akazitangura kuzerekana za note kuno bro abantu benshi barazira ibintu by'iwabo n'abantu benshi bama bazize iby'iwabo kandi baruhiye mugamunyu mugasanga bashikanye kure iyo nizera yuko yoshobora kubashikana nkuko nyene Bere Chris byamushikanye Bere Chris naka abantu benshi batakoze kugira barabe ukuntu yorekugwa ama media menshi yaravuze kugira barabe ukuntu yorekugwa mugabo nuno munsi ntakirava Bere Chris rero nkuko nako nabivuga kuba jene nka jewe cari shitekererezo nk'umuntu twakuranye akaba yari yamaze gushika kuri irya gwego nubwo bitaye umutunze cyane ngo mu amafaranga menshi hari ibintu bita kubaka izina nizere yuko bita Fab bari kumwe canke bari kumwe muri crew Vacation Boys Jamupeti aramuzi comportement ziwiwe mu by'abakobwa Jamupeti ntiyararimo cyane so guys twikebuke mu bintu tuza turakora rimwe na rimwe kuko ngo burya ngo ivyo mugabo akora nivyo imukora nana nkujya yakozwe n'akazi kiwiwe nanje ni nkuko yumva ngo nahinyagaye mu ijambo rurimi rwagondamye bakaca bantamwe ivyo ni ibintu bisanzwe mu buzima yego ni ibintu bisanzwe ariko tuze twikebuka tumenya ukuntu tuvuga tumenya ukuntu duciringa n'abantu bakuze kuko cyane nk'ikintu kirenze kuri zino mbuga kirabwa n'abantu benshi biranashuka ugasanga gishikiye abana bariya bo mu nzego ugasanga kiragukwegeye umunsi nafunguye ishati bana n'ukuntu harashushe yondi kandi hashushe cyane gose ariko navuze ati uko biri kose ntegerezwa gukora content ndayisohore kugira yumvirizwe n'abariya kandi nizere yuko buno butumwa buza gushikira benshi ku bakunzi ba Bere Chris
tumuzi ku bintu byinshi, avuga yuko ba Big Fizzo atanabazi, ba Sadba atanabazi. Hariyo n'abantu rero baciye babitwara babishira mu bintu vy'inziko, babishiramo inziko ya Pete ngo ariyemera. Ariyemera kuko yamaze gushika imbere ya kamera, ategezwa kuba proud, kandi yari yamaze gufata nk'akazi. Ku muntu rero atize, atatembeye, adakunda kuraba imbuga zitandukanye z'abanyamerika, z'abanya-Europe cyangwa z'abanyafrika biwacu, acabona umenga yataye imico n'akarango. Ujya Pete nigera tukana mana. None kuba yo baravuga yuko Big Fizzo atawazi cyangwa Satbaza atawazi, byari byosha bikubabaza, byotuma wowe ubona yuko umenga no mubono ni iki. Bijya bikora bizi, nawe nyine yabikora bizi, avuga ati jewe ndiko ndakora nkorera ku izina ry'iwanje. Niyo mpamvu bujya butumwa kenshi iya burungitse bajya ba Big Fizzo cyangwa ba Sadbiyo bagiye kubabaza ati Pere Chris warumvise ibyo yavuze. Pere Chris baca Big Fizzo agucishije izina ry'iwa mu kanwa cyangwa Sadbi cyangwa Kidumu cyangwa abandi baririmbye bamenyekanye mu Burundi, agacisha izina ry'iwa mu kanwa abicishije kuri microphone kuri media kanaka, uba wamaze kuduga. Ntituzoze dufata rero abapeti nk'abajya ngo tugombe kubishira kariyeri muri ubwo buryo. Burya ukoreye kibi mugenzawe nawe kiragukurikira. Bajya babikoze niyo batasubiza umutima inyuma ngo bakore nk'abantu b'abavyeyi bamenye yuko ujya yari umwana, byari ko mukoresha yari adolesa, nabi birashobora gushika ugasanga bishikiye kuri abana biwabo. None we warumiye umutima mugenzawe, nawe azokuba, nawe niyo vyashika imbere nawe bakawukumira, uzoshobora umenga igikuta kikuguyeko, uruhomero kuguyeko. Hama, thank you so much guys. Sinovuga vyinshi, murazi yuko tudakunda kurandira kuri videos wacu. Reka nizere yuko buno butumwa muza gukora partage bushikira abantu benshi. Nari ngomvye kubucisha ko kugira ndabe basi yuko hari ico byohindura, cyane ko urujya muryango wamufungishije, eka mbere n'abaroya baciye urujya rubanza. Turabe yuko basi byoshika bakigarura, turabe ko yova muri kajya gasho. Ni benshi bagiye baburengamo ubusho, ariko ujya mu Peti byababaje abantu benshi. None no munsi hari undi muntu yamusubiriye muri bijya bintu, nta wundi araboneka. Sinzi yuko azonaboneka kuko drip check iragoye cyane. Biragoso wari wowe wese apfa kubijamo, ijya bari impano y'umuntu aba yaronse, kandi impano iyo ari yo yose mu gihe ari yibyaza umusaruro, ari yifasha ubuzima bw'uwo muntu cyangwa bw'umuryango wiwe cyangwa n'iyindi miryango, bari impano nziza mu gihe abatatukanye, abatamuntu arengera karimbi, bari impano nziza. Hama, thank you so much guys gukurikirana kino kiganiro kuva ku ntanga gushika ku mpera. Ndabakunda cyane. Ndizera yuko buno butumwa bwagiye, kandi ndakunda cyane abantu badukurikirana bari mu Burundi, Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa. Love you so much guys everywhere you are. Love you. Sharp guys, keep it up.